Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rusubire ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, akaba kandi hari amakuru na cane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu mw'iri joro reka tuyatanguriye mu gisata ca politiki na cane tugiye kurabira hamwe ku biriko biravugwa mu butegetsi bw'u Burundi, aho umukuru w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo atangaje ko yamaze gutera kudeta umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu gihe kandi hamaze iminsi humvikana icuka kitari ciza mu gisirikare c'u Burundi, muravyibuka mu vyabaye mu gihe giheze aho bavugaga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagira abogoze uyu Prime Niyongabo uramutswe igisirikare c'u Burundi, ariko Prime Niyongabo ararahira ararengwa avuga ko Ndayishimiye atamusumvye ndetse ngo atari nawe yamushize mu mabanga ngo agendera mw'irage rya Petero Nkurunziza, bityo rero ngo atagomba kumukura ku butegetsi. Mu gihe kandi ico gihe humvikana igicuka kibi cari hagati ya Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo, aho Prime Niyongabo yategekwaga gufata abandi basirikare akabohereza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ariko ico gihe Prime Niyongabo yarahiye aratsemba avuga ko adashobora kongera gufata abasirikare ngo abohereze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, mu gihe kandi ngo n'abandi bariyo babananije kugandagurwa ndetse ngo n'abariko baragandagurwa batazi ico bariko bararwanira. No mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye we yari yafashe ingingo yo kureza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ngo bagiye gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Congo FARDC mu guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho harimo nka M23 no, ariko kandi sivyo vyonyene kuko igisirikare c'u Burundi FDNB cari gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Congo FARDC ndetse na Wazalendo n'indi migwi itandukanye ikorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ariko kandi iyo usesanguye na cane ivyo bahinga mu vya politike bavuga ku bijanye n'irungikwa ry'abasirikare mu Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, uca ubona ko ngo wari umugambi wari wateguwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye afatikanyije n'umukuru w'igihugu ca Congo ari we Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Bikanuganurwa ko rero uwo mugambi wari wo kuzangarika Ndayishimiye agakura inzahabu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, yazizana ngo akazijana mu Burundi bagakuramo amahera, ariko naho ngakamuha abasirikare. Ico gihe rero vyaranuganuzwe cane, Ndayishimiye ndetse yanafashe ingingo yo gupfunga abasirikare bose banse kujya kurwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ariko si ivyo vyonyene rero bigarukwako cane, ahubwo hakanagaruka ko bumwe mu buzima abasirikare ba leta y'u Burundi FDNB baba babayemo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Bamwe mu banyagihugu twaganiriye na cane abafise abasirikare babo bagiye kugwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bavuga ko iyo umusirikare agandaguriwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo adashobora gushinguranwa iteka, bivuze ko adashobora gutabukanwa mu Burundi ngo ashinguranwe iteka, ahubwo babajugunya ku gasozi nk'ibinyamaswa, ibisimba bikabarya, ibintu bishabuza cane abene kugandagurirwa babo, ndetse bakanavuga ko atanishumbusho bahabwa mu gihe abana babo cyangwa se abaryango babo baba bagandaguriwe muri iyo ntambara. Vyarateye rero uruhagarara ubwo Prime Niyongabo bamutegekaga gusubiza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ariko ararengwa avuga ko adashobora kongera gufata iyo ngingo yo kohereza abandi basirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ibi rero bikaba vyarashavuje cane Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, avuga ko Ndayishimiye nyine avuga ko Prime Niyongabo yamusuzuguye. Ubwo kandi vyagendaga bico, Prime Niyongabo ndetse na Perezida Ndayishimiye icuka kibi catangiye kuduga hagati yabo bompi, ariko kandi Ndayishimiye we akagaragaza ko ari umukuru w'igihugu, naho Prime Niyongabo rero nawe agaca avuga ko atamusumvye kandi atari we yamushize ku butegetsi, ndetse ngo atazogendera mw'irage rye kuko afite irage rya Petero Nkurunziza. Kandi iyo usesanguye cane cyangwa se ukaraba ivyo abahinga mu vya politiki bagaruka ko, ucubona ko abari mw'irage rya Petero Nkurunziza bose
badashobora kubaha Ndayishimiye ahubwo bamusuzugura kuko bavuga ko atari perezida, kuko perezida wabo ari Pierre Nkurunziza. Ibiro bigatera icuka kibi hagati y'izo mpande zombi, biri mu vyatumye rero Ndayishimiye ashobora kutihangana ivyo ngivyo mu gihe giheze yagira abogoze Prime Niyongabo, ariko Prime Niyongabo nawe acamwereka ko ari igihangange mu butegetsi na cane cane mu gisirikare c'u Burundi, nk'ujejwe umutekano w'igisirikare ndetse n'ubuzima bw'abasirikare mu Burundi. Hari amakuru twaje kuronka aturuka mu Kinyegero avuga ko uyu munsi Prime Niyongabo yari yiriwe akoresha inama mu gisiko ca gisirikare ngaha mu Burundi, aho yakoranye inama n'abajenerali batandukanye bari kubategura umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'ivyabaye mu mwaka wa 2015. Muravyibuka ubwo wari yagiteguye uwo mugambi ari we Godefroid Niyombare, ico gihe vyaragumye cane aca afata ingingo yo gushaka guhunga igihugu, ariko kandi aca arahunga, ariko abandi basigaye bamwe barapfunzwe abandi baburwa irengero. Ni ibintu bigaragara ko rero Ndayishimiye yaravye nabi isaha n'isaha ubuzima bwe bushobora kuba bubi cane. Ariko kandi iyo nama ngo yari yateguwe na Prime Niyongabo ndetse n'ibindi bihangange bikomakomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD, yarimwo abajenerali batandukanye bose bashaka kwikura ko pete Perezida Evariste Ndayishimiye, na cane cane ko atariko ngaratanga gutunganiriza abanyagihugu b'u Burundi, ibintu bitera ishavu cane abarundi ndetse bakanabona ko ivyo bakorera ari akamaramaza. Tukirira kuri iyo ngingo yo gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye kuri ubu wewe arafise byinshi bimuhanze, abari mu ngendo zitandukanye hirya n'ino, ndetse bikanavuga ko aba yagiye kwitabira zimwe mu nama ngo yiga umugambi wo gushaka kuzotsinda amatora yimirije mu mwaka 2027. Ariko kandi iyo uravye abanyagihugu bo bamaze kurahira bararenga bavuga ko Ndayishimiye kumutora kwaba ari ukwiroha mu manga, kuko ngo mu myaka 5 amaze ku butegetsi ari mu kiringo c'ikiringo ca mbere ngo ataco yigeze ashikana ko abanyagihugu Burundi. Hano bamwagiriza ibibazo bitandukanye abarundi bafise. Murazi neza ko Burundi bumaze imyaka yababa hafi 6 butarabona n'ima ry'igitoro ngaha mu Burundi, bikaboneka ko rero Ndayishimiye adashaka gutunganiriza abanyagihugu. Si ivyo vyonyene, haravugwa ubukene bw'inzara budahera, aho abanyagihugu babwirirwa abandi bakaburara. Hari inzara ikomeye cane, kandi mu gihe Ndayishimiye wewe ahahisha umumiliyoni buri munsi, bikavuga ko ari amahera menshi cane yakagombye kuba afasha abanyagihugu kwiteza imbere ndetse no kubaho neza no kugira amagara meza. Iyo uravye rero iyi nyifato ya Perezida Ndayishimiye ije itera agashavu cane abarundi ndetse n'abanyapolitike bakomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi, aho ndetse bamaze kurahira bakarenga bakavuga ko Ndayishimiye atazobahemana ndetse adashobora no kwitoza muri aya matora bakimubona ari muzima, ahubwo bazokora ibishoboka byose bakamuzibiranya ntabe yakwitoza muri aya matora yimirije mu mwaka 2027. Mu twabashije kuyaga harimo uwahoze aramutswe umugambwe CNL ari Honorable Agathon Rwasa, yavuze ko Ndayishimiye adashobora kuzongera kumutsinda nk'uko bamuvuze ngo yaramutsinze mu matora yari yabaye mu mwaka 2020. Ndayishimiye binuganwe ko yoba yariyivye amatora Honorable Agathon Rwasa nk'uko byatangajwe mu menyeshamakuru bitandukanye. Byaragiye biragaruka ko cane mu menyeshamakuru bitandukanye, aho byavuga ko ngo Agathon Rwasa ariwe yari yatsinze amatora. Ariko kandi nyuma y'uko bigenze gutyo Agathon Rwasa nawe yaciye batangura kumudodobereza. Muravyibuka vyamushikiye, baca bamwambura umugambwe CNL kugira ngo atazobona uburyo bwo kwitoza mu matora yo mu nama nshingamateka ndetse na nkenguzamateka. Vyaje no kurangira ndetse umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD utsinze aya matora ibice 100%. Ariko kandi abahinga mu vya politike na cane cane nabo ngaha mu karere k'ibiyaga binini bo bavuga ko amatora yo mu Burundi yibwe cane, ndetse nk'uko Perezida Ndayishimiye yabigarutsweko mu kiganiro ubwo ariko yaga ntabamenyesha amakuru. Undi wabashije kubazwa ku bijanye n'amatora ni Jacques Ndirakobuca. Uyu muramutswe yahoze aramutswa igihugu, ari we yari umunyabushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, nyuma akaza gusubirizwa na Nestor Ntantuye. Jacques Ndirakobuca yaramye aragwana cane cyangwa se icuka kibi camye hagati ye na Ndayishimiye ubwo yari ku butegetsi, na cane cane ubwo yari umushikiranganji wa mbere. Yavugaga ko ibibazo byose bijanye n'igitoro bidahera ari Ndayishimiye atabitorera inyishu.
ubwo rero uyu Jacqueline Ndirakobuca yari umushikiranganji wa mbere yashaka kugira ashake inyishu y'igitoro, murazi vyamushikiye ko yaciye ndetse anakurwa mu mabanga yo mu gipolisi agahabwa akaruhuko k'izabukuru ataragira ikiringo co kuja mu zabukuru. Ibi vyose rero ni imigambi ya Ndayishimiye yari yateguye kugira ngo amwikureko. Jacqueline Ndirakobuca rero tumubaje nawe uko ariko arategura amatora yimirije mu mwaka 2027 nawe asigura ko azokwitoza kandi ngo yizera neza ko azoyatsinda, ariko kandi bikanaboneka ko ashobora kuyatsinda gusa abanyagihugu ndetse n'abahinga mu vya politike bibaza byinshi bitandukanye kuri uyu mugabo, abwira bati mbega uyu Jacqueline Ndirakobuca ubwo yari umushikiranganji wa mbere ni igiki yotanga ko akarorero yoba yarakoreye abanyagihugu hama akaba mu gihe co kwiyamamaza canke c'imyiyamamazo azokwerekana ivyo yakoze maze agaca atuma abanyagihugu bagikunda canke se bamukunda bakaba bamutora. Bagira bati ntaco yakoze kizima, nawe yagiye mu mujyo wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ewe wagira ngo ni umuvumo umuganga uri ku butegetsi wa CNDD-FDD wavumwe ubwo udashaka gutunganiriza abanyagihugu ahubwo ngo ico basohoye ni ukumara itunga ry'igihugu. Mbese ubu turiko turibaza Jacqueline Ndirakobuca we yokwitoza muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu yotorwa? Reka turabe aho bizoherera. Undi nawe rero abandanya avugwa cane mu bashobora kuzokwitoza ku mukuru w'igihugu ni Geras Ndabirabe, uyu we muramuzi ko aramutswa inama nshingamateka ari nawe uyirongoye, ariko kandi akaba ari no muri conseil de sage. Biranuganurwa ko ari bashobora kuzoba umukuru w'igihugu bataravye neza, ashobora kuzoca muri humye Ndayishimiye, ariko kandi abahinga mu vya politiki bavuga ko mu gihe Ndayishimiye atotsinda amatora ivyoshikira Uburundi yoba ari nk'intambara ya kane y'isi yoba ishikiye Uburundi, kuko ngo abarundi bashobora kuhahurira n'ibibazo bitandukanye. Ariko kandi mu Barundi twayaze tubabaza ukungene biteguriye amatora, bavuga ko ubu ngubu amatora atari y'abahanze ahubwo bahanzwe n'ibibazo bitandukanye, ngo vyose batewe na Perezida Evariste Ndayishimiye yanse kubatunganiriza ahubwo akabandanya gukora amabi atagira izina. Ariko kandi hari undi muhinga nanone mu vya politike ariko aribaza mbega mu gihe hazoba hakirongora umugambwe wa CNDD-FDD Uburundi buzoshika ku iterambere rirama? Ariko kandi bakavuga ko bidashoboka cane kuko ngo umugambwe uri ku butegetsi ari wo ubangamira cyangwa se wanga ko igihugu n'abanyagihugu bagituye ngo babandanye gutera imbere. Nk'uko rero amakuru twabandanyije dutohoza abigaruka ko Prime Niyongabo afatikanyije n'abandi basirikare batandukanye bo ico baraje shinga cyangwa se ico bariko barakora mbere na mbere bariko barategura ukungene bazokwikura ko iyi ntwaro ya Ndayishimiye. Hari amakuru dufise yavuga ko Ndayishimiye ngo yari yagiye mu nama hanze y'igihugu, ariko kandi iyo nama ikaba ari gutegura amatora ndetse n'ukungene ngo ariko arasaba imfashanyo ngo zizomufasha mu matora, harimo nko gushaka abazomufasha gucungera umutekano ndetse ngo n'abazomufasha muri ayo matora. Aho kandi abarundi bo bakavuga ko Ndayishimiye bamaze kumukurako amaboko, ahubwo ngo ko bifuza ko Honorable Gatorwasa ariwe yaba umukuru w'igihugu c'u Burundi. Mu gihe kandi ababikurikiranira hafi bo babona ko mu gihe haramuka habaye nk'ivyabaye mu mwaka w'2015 ubwo abanyagihugu biraraga mu mabarabara biyamiriza ibijanye n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, ngo vyakongera kwaduka ngo itunga ry'igihugu ryasenyuka nk'uko vyashitse mu mwaka w'2015. Ariko kandi hakaba hariko haribazwa igishobora kuzokorwa kugira ngo ibi vyose bibe vyahagarara, gusa ntago birashirwa ko umurongo, gusa igitegerejwe nuko Ndayishimiye we kwitoza ko bikigoranye cane, nubwo yo kwitoza adashobora gutsinda aya matora. Nubwo rero Honorable Gatorwasa ariwe ariko arahabwa amahirwe yo kuzotora cyangwa se yo kuzotorwa nko kuba umukuru w'igihugu uzorongora Burundi muri uyu mwaka iri imbere, ariko kandi naho ntabwo bizomworohera cane. Murabizi ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwama bumugendako isaha n'isaha nk'uko yamye arabitangaza, avuga ko ngo ivyo CNDD-FDD mukorera ngo ari ugushaka kumubuza gutwara igihugu kandi ngo abanyagihugu bavyipfuza. Ndetse kanavuga ngo n'umwaka w'2015 umwaka w'2020 ubwo batora
ngo abanyagihugu bari bamwitoreye ariko akibwa amatora, ndetse bikanagaruka ko no mu gihe ngo yoba yitoje n'ubundi ashobora kuzibwa amatora, kuko ngo igisata kinini kiba kihariwe n'umugambwe umwe rudende uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ariko kandi ikindi twokwibaza nuko bari hanze nabo hari ibyo baba bariko barategurana cane cane nk'abari hanze y'igihugu, bakavuga ko rero bashobora nabo kuzoshigikira uwuzoba ashaka kuzana iterambere rirama ry'igihugu. Tukaba turiko turavuga tuti reka tubihange amaso turabe mbega ba Godefroid Niyombare, ba Hussein Rajab ndetse n'abandi batandukanye bose bagaciye ubwenge niba bazogaruka mu gihugu kandi bagafasha igihugu kugaruka mu iterambere rirama, bakarwanya ibiturire, abanyuruzwa mu gihugu bakagabanuka, ndetse n'abicwa bose bakagandagurwa bazira ubusa bose bagasubizwa iteka, ibintu bigashira mu gihugu. Reka tubashimire mwese mwari kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twako turabashikiriza muri iyi saha k'uyu mugoroba tudusozera ngaha, gusa tuzosa gusubira n'amakuru n'ubundi araza kuba agezweho kuri Nemunesha kuri mukunda cane muri Rudende Isange TV. Sheni ibiri kirabashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tudasozera ngaha, amakuru yo nagasaga.